Iyo nzu yateye amakenga icungerewe n'abantu bamwe bambara ibisanzwe abandi nabo bakambara impuzu z'igipolisi. Mw'ishirahamwe APRODH ngo bari bamaze imisi bafise amakuru avuga ko hoba hariyo ibigwanisho bihabitswe, ngo baciye babibwira igipolisi c'u Burundi naco kuri uyu wa kabiri ngo kikaba cari cazindutse kuhasaka, ariko ico gikorwa ngo nticabaye nk'uko bisigurwa n'umukuru w'ishirahamwe APRODH. Inzu bari bayikikuje ari abapolisi, hama mugabo hagiye haza amatelefone bavugana mu nyuma niho rero ahora ajejwe ibiro bikuru vy'iperereza yavuga yuko ngo iyi nzu ari gwiwe. Rero baca baravugana, abapolisi baca baragenda, baca rero bagira ati ko iyo nzu yari yiperereza nituyisaka, niho rero baca bagenda. Hahavuye hashika ujejwe umutekano hagati mu gihugu mu biro bikuru vy'igendereza, ahashitse yaciye yinjira muri iyo nzu. Umukuru w'ishirahamwe APRODH bashoboye kuyaga ngo yamwemereye ko iyo nzu n'ibirimwo vyose ari ivy'ibiro bikuru vy'igendereza mu Burundi. Twamenye neza yuko iyi nzu ari Adolphe Nshimirimana wenyene yiyubakiye, mugabo urumva agaca yikoresha ku biro bikuru vy'iperereza. Rero ujya avuye ngaha wo mu biro bikuru vy'iperereza Silvestre aravyemanza agize ati iyi nzu rero turemanze yuko ari iwacu n'ibirimwo vyose ni ivy'iwacu, n'abahacunze n'abapolisi b'igihugu. Ati none rero ati mwebwe nta burenganzira mufise. Jewe naramusavye nti twogenda tugakura ayo makenga tukaraba yuko ata bintu biri ngo naho vyoba biriyo. Aturumva ko ari byo mu biro by'iperereza, aranambye ati weho waranakoze urabizi yene bigenda. Ati rero tuvyemanze ari by'iperereza ni vya leta, rero ko nakoze nacinda vyumva. Petero Karaveri Mbonimpa atamakenga ni yose kuko ngo iyo nzu nibirimwo mwigendereza no mu gipolisi c'u Burundi batabisigura kumwe. Amahinyu yoyo arahari kuko n'igipolisi n'icyari kuzindukira ngaha, kandi twumva ingene nk'umuyobozi mukuru w'igipolisi yorungika inteko ziwe ngo zize gusaka ahantu hari ibiro bikuru vy'iperereza, kandi nta hantu ho ibiro bikuru vy'iperereza ujejwe urwego rw'igipolisi atahazi. Kira noneho n'abapolisi bose bari ngaha n'ab'igipolisi niwe abatwara, yatezwa kumenya iyo bari kuko baratanga amaraporo. Aho rero niho hari amakenga kuko benshi imvugo bavuga imvugo zitandukanye zidahuje. Rero no kugira baje gusaka ngaha wavuye mu biro bikuru by'iperereza avuze yuko ngo bari bakoreye ngo ku nkuru ngo atarizo. Mugabo kugira umupolisi akoreye ku nkuru zitarizo akarungika inzego nkazijya amakamyo ashika 3-4 yuzuye igipolisi, urumva ko biteye amakenga. Mugabo rero ko dusanze ari ivyo biro by'iperereza bavyemanze, nta kundi twogira tubifata gutyo nyene. Tubamenyeshe ko abamenyesha makuru bari muri ico kibanza batoroherejwe. Ujejwe umutekano hagati mu gihugu mu biro bikuru vy'igendereza yabateye ubwoba, mbere birashika naho anaka igikoresho gifata amasanamu mu menyesha makuru wa Radio Tele Renaissance. Ivyo bamwe n'abandi bakaba babisuzugura. Kuri ico ngira nti nukutamenya cane umwuga umenyesha makuru. Umenyesha makuru hari hose nta kantu kamwe gatoya katezwa kumucika. Najewe handi hose nta kantu na kamwe na gato nshaka ko kancika, ntegerezwa kukarondera mpaka ndagatore. Rero ndiyumvira ko kuba nabibonye kuba yafashe ya televiziyo akaya ku munyamakuru ngo yanse yuko amufotora uje gukora ikintu kiza ahubwo gira ati reka bamfotore babone yuko ndiko ndakora vyiza. Niko ndavyiyumvira. Nawe wundi niyumvira yuko kujya ari kwihenda nkekara kamuciyemwo. Mugabo murazi kenshi mu gipolisi barakunda kubigira baranka uwafotora, ariko rero niyumva yuko ari kutamenya umwuga wamenyesha makuru. Kamera ya Renaissance yafashwe ku bwacu bisigura yuko hari ibintu vy'ibinyegezwa batashaka yuko abanyagihugu bamenya mu rusange. Muri kino kiringo rero turi muri demokrasi ni ingendo itumvikana na gatonya, ni ingendo itatahuritse kuko burya umumenyesha makuru ashitse abafise intumbero yuko abanyagihugu bamenya ibiriko biraba mu gihugu ciwe. Ayatswe igikoresho ciwe bisigura ko niyo demokrasi tuvuga ko tugendera canke dushaka guharanira tutaba tukiyumva.